twari tukiri kuri ca gitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango ku mutwe wacu wa 6 uvuga ivyerekeye ibanga ryo kwabirana. Ni urwego rukomeye cane ku buzima bw'abantu n'ubw'igihugu, ku buryo iruhande yo gutegekanywa n'iri tegeko rwubahirijwe kandi n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Nkako mu ngingo yaryo ya 30 agace ka mbere, ibwirizwa shingiro rivuga riti urugo nirwo shingiro ry'umubano mu gihugu, ukwabirana biciye mu mategeko nako kukaba inkingi umuryango wubakiyeko. Ibanga ryo kwabirana n'umuryango rero biri mu bikingiwe ku buryo budasanzwe mu mategeko y'igihugu c'u Burundi. Uno munsi umuhari n'amahoro washatse kwibanda ku ngingo imwe ikomeye yerekeye imyaka yemewe kugira ngo abageni bashingirwe. Tugomba kwibaza icatumye itegeko ritegekanya ibidasa ku mugabo n'umugore, tunarabe inkurikizi uburenganzira bwo kwemerera abigeme kwabirana batarakwiza imyaka bamwe n'abandi bahabwa n'iryo tegeko ku bageni na cane cane ku mwigeme. Mu Burundi imyaka yemewe kugira ngo abantu bubakane ni 21 yuzuye ku mugabo na 18 yuzuye ku mugore. Ariko iryo tegeko nyene rishinga ubwo budasa bw'imyaka rirongera rikemera ko buramatari w'intara, abavyeyi bompi canke umwe muri bo igihe uwundi atahari, n'inama y'umuryango bashobora kwemerera abazeye kwabirana gusezerana batarakwiza ya myaka itegeko ryashinze.